kibira karabafashe mu nda, hari imanyenye karabafashe mu nda, hari ibuga karabafashe mu nda, mu kiderege karabafashe mu nda. Iyo nkona yanyarutse gutabara, iyo mugita yaharuye ako kumbati karabafashe mu nda, ari ibuhema karabafashe mu nda, ari yamwitakwe karabafashe mu nda, ku murenge karabafashe mu nda, ari inyankara karabafashe mu nda. Iyo nkona yanyarutse gutabara, iyo mugita yaharuye ako kumbati karabafashe mu nda. Bagwanira amahoro karabafashe mu nda, ita nkuru nziza karabafashe mu nda, yayishimiye karabafashe mu nda, nareveriye karabafashe mu nda. Iyo nkona yanyarutse gutabara, iyo mugita intara ya Ruyigi aho twaje gukorera kugira ndabasigurire igituma washoboye gushinga ibirori. Rero kuko mubigiriza gutangwa n'igisabisho, hanyuma ruca turirimba ururirimbo ruhayagiza igihugu cyacu, ururirimbo ruhayagiza umugambwe. Igicapo gifise uburinganire kuri 1/250 kuri 1/500 ibyo twiyumviriye ko. Hanyuma mu buseruko muri komine Bweru, mu burengero hariho komine Butaganzwa, mu buraruko hariho komine Butezi, mu bumanuko hakaba komine Nyabitsinda na Kinyinya. Aha hagati na hagati hariho ivu ryisa, haroperezanta yuko ari igisagara cy'intara ya Ruyigi. Utu amababi y'ibiti haroperezanta ishamba nk'uko twahora dukorera mu kibira. Hariho ahantu hari utuntu tuboneka ko ari udusozi, hariho umusozi bita Rumpungwe, ari uriya Mpungwe. Uwo musozi uva hakurya kuri komine Butaganzwa, ukabandanya ukaza kuri komine Nyabitsinda, ukabandanya muri Ruyigi, ukabandanya ugashika muri komine Gisuru. Hanyuma hariho umutumba kandi bita umutumba ukomeye cyane, baradufasha ku rugamba, umutumba bita Ntunyeka. Uwo mutumba bawugutanze ko babuze yuko urugamba rwawe ruhava rugorana. Aho hariho kandi umutumba wari uhambaye cyane, umutumba bita Musumba, uri muri komine Kinyinya, ku rwego rwa komine Kinyinya na komine Nyabitsinda. Hakaba hariho ahantu muri izi komine habereye igikorwa gihambaye cyane, Karindo. Hakaba hariho n'akandi gatumba aho bita mu Rutabo, aho hariho n'uruzi bita Ntanga. Ubwo ruzi rero baradufashije cyane nago
na Mugogo. Aho rero hafi yaho hariho ikambi naho nyene ari kure hariho agakambi bayita Bujumbura. Kabujumbura. Aha muri komine Gisuru, hirya ya komine Gisuru hariho uruzi bita Maragarazi. Twashoboye kurushiraho kuko ruri ku rubibe rwa Tanzania n'u Burundi, hariho hari akabarabara bita Nyagahoro. Nakabarabara kajya muka hari frontiere. Aha muri komine Bweru hariho umutumba bita Birime. Umutumba Birime nawo warafashije cyane, abashoboye kuba bakera bariho. Uyu mutumba waradufashije mu 1996 niwo twatanguye gucako twinjira mu ntara ya Ruyigi. Hanyuma uvuye hirya ya komine Butezi hariho intara ya Karusi, uca winjira ugaca ku ruzi rwa Ruvubu kajabuka ugashika muri komine Butezi. Hariho kandi umusozi bita Mvyeyi ariwo uri muri komine Butezi, uca winjira mu ntara ya Cankuzo. Utubabi mubona hariho ibitoki. Kagashamba mubona turiko turakorera bahita Imurehe. Hanyuma aha hariho ikambi ya 22 y'abasoda bagwanira hasi. Aka gashamba nico kerekana iyo kambi iri hano, tukaba twaje gukorera iri ni barabara y'ikaburimbi. Iri vu mubona gisa ni inzuzi, izi ni inzuzi. Iyi ni urunuruzi bita Sanzu, rusesera mu ruzi Ruvubu. Aha ni kwikaburimbi, atwinjiriye ngaha tukaba tuje kuri iki kibuga Murehe. Aha hagati y'aka gashamba, no kuvuga ishamba tubona ngaha riri nyuma yacu ariho ikambi iri. Watch
zadukuye kuri kwa gasore aho zadukuye kuri ndadaye aho zadukuye kuri nkuru nziza aho zadukuye kubagwanya urugamba aho zadukuye intwari nziza zirakurikiranye turacafise intwari